Reko dufise abasivile benshi mu mwuka abonye nana yahuye n'ikibazo avuga ati no munsi Facebook iraharonkeye akarusho ngoma nkora umuti abo babwira ngo iki ntituvuga amazina yabo so abo je nibaza ko bazamenyana n'Imana. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramutse muri Imana nshuti namwe bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV. Tubaye ikaze muri show no munsi gice ca 99 mwabanye natwe kuva ku gice ca mbere kugeza ku gice ca 99. Umaneza ko tugiye kwinjira neza mu gice c'ijana mu minsi mike canke kuri show izokurikira. Tuje muri no show tuzananya n'ino ndirimbo amfitiye vyinshi, indirimbo mva neza ko iri kwiraza mu buryo bwiyoroheje kandi natwe dutanga mu buryo bwiyoroheje nyene kugira ngo ufata akanya nawe aho uri usenga Imana, uhumirize usenga uje mu mwuka. Vyinshi dufitiye yarabidusezeraniye azobiduha kuko ntashobora kutubikira kuko ivyo yadusezeranije vyose azobiduha. Katuguha ikaze wewe wahisemo kudukurikirana kuri uno munsi. Tushimira abatwandikira muri commentaire bakatubwira ivyo dukwiye gukosora canke dukwiye kongeramo, tukabananya tugumana ibintu bikaguma bimeze neza cane. Muri no show sinje ndije nyene ngarutse ndi kumwe na gwagwaruka mpereye iburyo bwanje. Murabona yuko ndi kumwe na wa mwigeme yitwa Nana Nadia Tuvampien. Tukuramutsa amahoro y'Imana. Mahoro. Nizere kumeze neza. Rakoze cane. Imanda yanje ndi kumwe na Bebe Bella Gloria. Hari ndi yavutse yarivuze ryari turi muri show ngo iyo ndirimbo numva ari cyo wivutse nacagira ko agivugira. Tukuramutse nawe. Mahoro cyane. Ni Ineza Bella Gloria. Urugendo rwagenze neza ko gushika hano. Ego. Imana ibishimye. Ibubafu bwanje hariya hirya ataza kuba ndi kumwe na Maîtresse Kaboro ni Genevieve niyo kwizera nawe. Tukuramutse amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Nawe urugendo rwagenze neza ko gushika hano. Ego cyane. Asante sana. Hafi yanje ni mu buryo bw'ibafu nyene ndi kumwe na Parfaite. Tukuramutse nawe. Murakoze cyane kameme donc ndabara mu kicu. Ega Fransa ndumva we gatera intambwe. Imana ishimwe. Nuko nabatuza ko duteramanye muri show y'uno munsi igice kigira 99 twinjirana n'ino ndirimbo yiyoroheje ivuga ngo afitiye vyinshi mu biganza vyanje kandi nanje ndemeza yuko amfitiye vyinshi kandi ivyo amfitiye nta mpamvu yo kubigumya. Iki ni gihe cyo kubimpa, ni gihe cyo kubiguha nawe uriko uradukurikirana. Reka tuhezagwe n'ino ndirimbo amfitiye vyinshi mu kanya turagarutse. Haleluya twese. Kuva urusengero. Yego. Iwo wangishije. Reka tuzamura amajwi kandi. Torero ryose tuvuge ngo haleluya. Haleluya.
tuve aliya gato dusimbire kandi muri uno mugwi wa ambassadeur tuze nino ndirimbo ivuga ngo ntutinye kwa gufitiye vyinshi mu kiganza ciwe reka ntutinye kuko ivyo yavuze azobishitsa twagiye sinzajyayo oya iyo mumbwira gusanganima nuko rero muravyumva twatanguye kuzana kwa rukurikirane rw'indirimbo zinyaruka zitambika nawe urashobora gufata akanyo gatambo gatazira imana turakubwiye ngo ntutinye raba uwo muri kumwe nawe mubwira uti ntutinye oya narashayishije birarenga sinizeye ko nshobora kubabarirwa sinyikwiriye na hato kwitwa umwana w'iyo mana isumba byose narazimiye ntutinye soyiteguye kukwakira umutima wawe arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye ntutinye soyiteguye kukwakira umutima wawe arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye iyo mana warikiranuka icyo yanyifuzaho ni iki kondi ndembe kondi ntegi rwose nta keza mfite katumishaka oya nawe mana mbwira wifuza iki mu mutima wanjye mubi w'ibibembe ko nta keza wambonamo ntako mana mbwira niba koko ushobora kumbabarira ntutinye soyiteguye kukwakira umutima wawe arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye ntutinye soyiteguye kukwakira umutima wawe arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye reka nibuke umugaragu wawe uwo nta wundi n'umwami Dawidi ati mana yanjye unyuhagire ndera undeme mu mutima wera mana hisha amaso yawe ibyaha byanjye ntuntererane mu rubanza komeza ibirenge byanjye ku rutare unyikirize nzaba uwawe ntutinye soyiteguye kukwakira umutima wawe arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye ntutinye soyiteguye kukwakira umutima wawe arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye ntutinye kaboje nagomba kumenya umuntu wabwira ngo ntutinye n'umuntu aba ari mu gihe kimeze gute
ni umuntu yoba asungereje n'ikigeragezo kanaka akaba abona yuko atanzira atahantu na hamwe bishobora guca satani akaguma amutera ubwoba muri we. dufate nk'akarorero nko ku bantu bapanze, urashobora kuba ukwezi kwaheze utabona amahera y'inzu ahari buve, ukaguma ubwoba mana nyene inzu niyaza kunyishuza biza kugenda gute. ariko nagira ndamubwire yihangane, ibitararenga ntaritera ingata. umugororotsi yorarararira ariko bugaca mu gatondo impundu zikavuga. ntagire ubwoba kubera ivyo ariko arabona nakanya gatoyi gusa bigahinduka. Amina, asante sana. Parfait. Kubera iki ninde muntu kubwawe wumva kuya kubwirwa rino jambo rivuga ngo ntutinye? bose baba bafise ubwoba bivanye n'ibibi bariko baracamo. Nuko nyene. Asante. Bera nagomba kumenya kino kintu. Rino jambo ntutinye kubera iki ryaje rikavugwa rikabwirwa umuntu kanaka? ntutinye muri iyo ndirimbo ntabwo bari ko baravuga umuntu asungereje n'ibibazo runaka n'ibiki n'ibiki, no, ahubwo bari ko barabwira umuntu donc w'umunyabyaha, wa muntu abona umenga aranduye cyane, menga nyene Imana ya urumva nta kuntu na kumwe abona umenga yotumbera Imana kugira ishobore kumuharira bivanye n'ivyaha n'Imana itava imubabarira, bivanye n'ivyaha ziwe akora. rero niwe bari ko barabwira ntutinye, Imana yo yiteguye kukwakira, we tahura ko wacumuye hamuze kuri yo, uyo iraza kuguharira hama uca usubira kandi kubitwaye. Amina. Nana iri jambo ku bwawe kubera iki ryaserutse ryabwiwe nde ngo ntutinye? Ndavuze ku bwawe utafatiye ku by'abandi bavutse cyangwa ufise ibisa urabona bisigura nk'uko mbere yabisigura kuko ugaragaje kumviriza indirimbo kuva ku ntango gushika ku mpera. batweretse n'uburorero butandukanye bw'umugaragu w'Imana uko yitahuye hanyuma Imana ikamugirira neza. rero Imana ntakiyinanira, ndavuga ko igihe witahuye ukaja imbere y'Imana ugasaba imbabazi, Imana iriteguye kukwakira. rero ntutinye, nturabe kenshi abantu turaba abandi ugasanga uretse kuja imbere y'Imana ngo naka ntiyabona ko nakoze igicaha azoca aja kuntangaza, ariko ntatinye amaso y'abantu. indirimbo itubwira ko rero iryo jambo rikwiye kudufasha twese abantu tuza kumviriza ino ndimo canke turaba iyi show ya 99. rero ino ndirimbo ize kudufasha twese. iryo jambo ntutinye, ntukarabe mugenzi wawe, ariko uze wakire ico Imana ivuganye nawe hanyuma wegera Imana. Urakoze. Asante sana. Nuko biba vyumvikana, ariko kandi nagomba uca uvunira akagohe aba bantu babona umuntu yihanya bakaca bagenda baramwaraza canke kubera yagize ikibazo kanaka umusoda, ariko bivyerekana ko abara bari ikiri canke abasivile, kuko umusoda we iyo akomeretse umusoda mugenzi we aramufata akamusomora inguma akavuga ati pole ko biri kose urugamba ruracabandanya. ariko dufise abasivile benshi mu mwuka. abonye Nana yahuye n'ikibazo avuga ati no munsi Facebook iraharonkeye akarusho ngoma nkora umuti. abo babwira ngo iki? ntituvuga amazina yabo. so abo jeni baza ko bazamenyana n'Imana. nivuga ko abo bamaho bashobora no kutamvuga mu bibi gusa mu gihe nagiye kwihana, bakamvuga n'igihe niyambariye canke bivanye sinzi uko Imana iba yabigenjeje, yaguhinduriye amateka, yaguhinduriye izina nk'uko indirimbo iheruka ya mwene wacu hano Kabor. ego rero wewe uri kuravugwa canke wumvise ko wagiye kwihana bakakwararaza, nibaza ko bima amatwi bazovuga baruhe. ubona ubundi muririmbyi muga nta wenze nimumbaza izina ryiwe cyenda muzi nzamutsa bamari inkwi bacanira amabuye. rero nuko niryo jambo notekerera abo bantu bari muri ivyo bihe bavyirengagize.
asante sana nuko mwebwe muri mu bihe nk'ivyo ngo muvyirengagize abavuga nabo mubareke babandanye bavuga muri mvyitwa Theogene avuze ngo bafise igihe ariko hari igihe bazohindura imvugo hari undi yabivutse rero mwebwe nimucika intege abafise ivyaha vyinshi no bino ndirimbo iradufashije ngo ntutinye uko bingana kose so wo mwijuru yiteguye kukwakira kuko umutima wanduye arawushaka nta kindi camuzanye atari kurondera abanyavyaha namwe muri mu bihe binabiriya bakavuga ngo ibinabiya bihurire none ko baza agace k'ibintu bito cane ariko ntibazi ivyo nawe wavuganye n'Imana canke ivy'Imana yakuvuze ko utaranabaho nuko reka twinjire n'ino ndirimbo y'uno mugwi witwa gute mbwira gusangana Imana yera sinabasha kwitunguka imbere no nahabisezerane mera nk'igorana ariko ivyuma ndazi ko bitaza kudusumvya ubwenge turaza kuyibona ni indirimbo ivuga ngo ndeva ngivyo wankorenda guhimbaza n'indirimbo ya Akorare Rehoboth umva neza yuko natwe tuyijemo tuvuga ngo ko Mana watubwiye ngo ntidutinye reka ivyo navyo tubiguhimbarize twagiye uri mwiza Yesu gira neza mwami wanjye
nuko mwavyumvise indirimbo ni ivyo wankoreye, indirimbo ya Chorale La Robot. Ni nayo ndirimbo ubona neza ko tutigeze tuyicamo ngo tuyivugire mu yandi majambo, kuko ivyo Yesu yadukoreye birahagije, sivyo? Birakwiye ko tuyihimbaza rero. Ni nayo ndirimbo tuje dusozera ko osho y'uno munsi, ubona neza ko dusozereye mu ndirimbo tuhimbaza Imana. Mu gusozera ino sho, reka nkuko twabikoze mu kubakira, aduhere hariya kwa Akaboro, tumushimire ko yabanye natwe, hanyuma ashimire nawe abadukurikiranye uno munsi. Murakoze cyane, ndashimiye cyane abadukurikiranye badahengeshanya kudukurikirana. Imana ibahe umugisha, nama nababwiye ihezagira ibikorwa by'amaboko yabo. Amina. Baca bashira kwiki Akaboro kwa ruti bagenda. Nuko dushimire Parfait nawe twabanye neza. murakoze cyane. Ariko mikoro yawe iravuga canke no kuyitinya. Inzara polesa hayigwa basonza kuko aribo bazohaga. Amina. Yone jambo ry'Imana turishimira Imana. Nuko rero dushimire Bera twabanye neza muri ino show y'uno munsi. Ego murakoze cyane. Asante. Nana tuza bien, tout va bien. Sinajya nzore iminyancumukuye tugushimire nawe. Murakoze. Nuko dushimire Emmanuel Graphic niwe twari kumwe hari inyuma ya kamera. Dushimire wewe wahisemo kudukurikirana twadusohotsere show y'uno munsi. Ariko ibiganiro byacu biracabandanya, urashobora gukora subscribe, partage, comment ndetse ukatubwira muri comment ico twokosora, ico twohindura. Ereka tubiri tuvurana ubupfu. Ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara uburyi canke ururyi ntimumbaze. Rero dusohotsere tubashimira ko mwabanye natwe. Izokurikira naho ubutaha. Bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.